ndakuramukije udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi ndetse n'ahandi hose, maze ibintu bikarusha kugenda neza. Reka rero tudatevye tubagezeho ingingo nkuru y'amakuru agira yibandeko. Mu Burundi ubukene bw'igitoro buhungabanije ingendo mu gisagara cyose cya Bujumbura. Mu yandi makuru, Musasa amashuri yahagaze, abigisha barahebwe, abanyeshuri baratabwa. Rero ayo makuru tubashikirize kuri izi mpfunyapfunyi niyo tugiye tubashikirize ku buryo bw'idonido. Reka rero tubashikirize amakuru ku buryo bw'idonido. Ubukene bw'igitoro buhungabanije ingendo mu gisagara cyose cya Bujumbura. Bujumbura kuva ku wa mbere w'irya 77 ndamukiza 2026 haribonekeza ihungabana rikomeye mu bijanye no gutwara abantu mu gisagara cyose ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Intandaro n'ubukene bw'igitoro bumaze igihe buriko bugira ingaruka zikomeye ku ngendo z'amabisi, bigatuma ihungabana ingendo z'abanyagisagara biyuguruza. Imbere y'amasitasiyo menshi hahagaze amabisi menshi atwara abantu kuva mu mpera z'indwi kubera ibura ry'ibitoro. Muri iki gihe ingenzi baratonda cyane ku bituro vyo mu buraruko no mu manuko bw'igisagara barindiriye uko bashika ku buzi canke iyo bagiye. Hafi y'ahahoze isoko nkuru ahari ibituro bikuru vy'igisagara haramaze kwitamwo ibituro bishasha vy'amamodoka yari mu bwoko bwa tagisi guhera isaha 2:30 za mu gatondo. Bamwe mu bazikoresha bavuga ko baba barindiriye kuva isaha 12 zo mu gitondo bakabura ikibunguruza cyane cyane amabisi ya Ville Kinindo. Abandi bagerageza kuja mu bumanuko bw'igihugu nka Rumonge canke Makamba, ariko bagahura n'iyo ngorane nyene, ibura ry'amabisi abunguruza. Kubera ivyo, imodoka zo mu bwoko bwa tagisi n'iz'abikorera ivyabo ziriko zirakora kenshi ku biciro ku biciro biri hejuru birengeje ibisanzwe. Gushika mu Kinindo ruri hagati y'amafaranga 4,000 n'ibihumbi 5 vy'amarundi, mu gihe abaja Kanyosha Busoro bashobora kuriha gushika ku 6,000. Ivyo biciro bivuganwa n'abashoferi mu gihe ababa bakeneye kwiyunguruza baba ari benshi cyane. Mu gihe bisanzwe urugendo rw'ibisi ntirurenza amafaranga 600 y'amarundi kuri izo ngendo zose. Hari n'ibivugwa ko hari n'ibiturire bihabwa abapolisi bamwe bitanzwe n'abadereva mu ntumbero yo kubareka ngo bapakire ingenzi. Ivyo bikababaza gusumba abanyagihugu. Ku rundi ruhande, kw'isoko y'amagendo igiciro c'ibitoro caraduze cane. Mu kiringo c'iminsi mikeya, iritiro imwe yavuye ku bihumbi 180 ija ku bihumbi 18 ija ku bihumbi 40 y'amarundi kubw'abashoferi.
ivyo biciro birahindagurika bivanye n'amakuru ajanye n'itangwa ry'ibitoro. Ku giciro ca leta ilitiro y'igitoro iri ku mafaranga 4,000 y'amarundi. Iri hungabana rigira ingaruka zikomeye ku buzima bwa minsi yose bw'abanyagihugu b'i Bujumbura. Bamwe biba ngombwa ko bagira ingendo ndende n'amaguru, cane cane abegereye hagati mu gisagara. Abandi na cane cane abajabuka Ntahangwa na Kanyosha, amafaranga y'urugendo ashobora gushika n'imiburiburi ku bihumbi 10 y'amarundi ku munsi. Abanyagihugu basaba ko haboneka umuti wihuta kandi urama w'iki kibazo c'ubukene bw'igitoro kimaze iminsi cisubiriza mu murwa mukuru w'ubutunzi. Naho hari ibiheruka gushikirizwa n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima, nta ngingo iboneka irafatwa kugira ngo hagabanuke ingaruka ziterwa n'iyo ngorane. Iyi ngorane ntiri Bujumbura gusa, intara zose z'igihugu ziriko zirahura n'izo ngorane zijanye n'ubukene bw'igitoro. Iri bura ry'ibitoro rifata umurindi munini kubera amatati ari hagati ya Irani abangamira isoko mpuzamakungu ry'ibitoro. Isoko mpuzamakungu ry'ibitoro bikagira ingaruka kwitangwa ry'ibitoro mu bwoko butandukanye bwavyo. Iki gihugu cyacu c'Uburundi kimaze imyaka irenga 5 kiri mu ngorane z'ubukene bw'ibitoro, kikaba kiguma kigira ingaruka zikomeye ku ngendo, ku butunzi no ku mibano y'abanyagihugu. Rero nguko reka tubandanye n'ayandi makuru. Mu yandi makuru, amashuri yahagaze, abigisha barahebwe, abanyeshure baratabwa. Kiremba mwikambi y'impunzi ya Musasa iri mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'Uburundi, ibikorwa vy'amashuri vyarahungabanye cane nyuma yaho abigisha bafatiye ingingo yo guhagarika kwigisha. Icabitumye n'amezi menshi bamaze badahembwa, mu gihe habayeho kugabanuka kw'imfashanyo. Ivyigwa vyarahagaze ku mashure yisumbuye yo muri iyo kambi, aho abigisha bahagaritse ibikorwa vyabo mu kwiyamiriza uguteba kw'imishahara kwama kwisubiriza. Ivyo bituma abanyeshure benshi batabona iyo bava n'iyo baja, kandi bikerekana ingorane ziguma zongerekana mu gisata c'indero mu makambi y'impunzi. Intandaro ya vyose n'ukudahabwa imishahara ku gihe kw'abigisha. Bahabwa amafaranga angana n'ibihumbi 115 vy'amarundi ku kwezi, bikaba biboneka ko ari make ugereranyije n'ibikorwa bakora. Amakuru atandukanye ahuriza ku kuba ayo madeni y'imishahara yatanguye kuva mu kwezi kwa Kigarama guheze, inyuma y'igitsure cakozwe kw'ishirahamwe GERES, ishirahamwe ry'abajezuite rifasha impunzi, rifasha mu gisata c'indero muri iyo kambi. Hari igice c'imishahara catanzwe mu ntango z'ukwezi kwa Ntwarante. Kuva ico gihe ibintu bisa n'ivyugaye. Iri hungabana ribaye mu bihe bikomeye vy'ukugabanya imfashanyo ku mpunzi. HCR ico kimwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gufasha arafise ingorane ifataniye kw'igabanuka rikomeye ry'uburyo, rifitaniye isano n'igabanurwa ry'intererano y'ibihugu bimwe bimwe bitanga imfashanyo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingaruka ziboneka n'ingoga ni uko abanyeshure bari mu mwaka wa nyuma gusa aribo baguma batonda mu masomero. Abo n'abiga mu mwaka w'8 w'ishure shingiro n'uwa 4 w'amashure yisumbuye, bariko
bitegurira ibibazo vya leta. Abandi bose bararungitswe mu mihana yabo gushika hafashwe izindi ngingo. Ku ruhande rw'abavyeyi amakenga aguma yiyongera. Abana bacu ubu bamara umunsi wose muhira ataco bariko barakora. Dufise ubwoba ko bashobora kwibagira ivyigwa canke bakadukana ingeso mbi. Niko Joseph impunzi iri muri iyo kambi abivuga. Dusaba JRS na HCR kurondera inyishu vuba na bwangu. Ku ruhande rw'abigisha akababaro ni kenshi. Umwarimu umwe w'umurundi atashatse kwivuga izina asigura uko ibintu bimeze bitandukanye nabo dukorana b'impunzi. Jewe sindonka imfashanyo y'ibifungurwa itangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibifungurwa PAM. Mfatiye gusa kuri uwo mushahara ushika utevye kandi ari muke. Mfise umuryango ntegerezwa kugaburira. Muri ibi bihe biragoye cane kubandanya nigisha. Iri hungabana rirakora no ku mashure shingiro yo muri iyo kambi, naho ivyigwa bitahagaze burundu vyaragabanutse cane. Abanyeshure bakaba bakurikirana ivyigwa bike cane ku munsi kubera ugucika intege kw'abigisha bahabwe ubwabo n'ingorane. Ishure ryisumbuye rya Musasa rifite abanyeshuri barenga 500 rikaba riri mu kibazo gikomeye c'indero. Gushika ubu JRS ntiragira ico ivuze ku ngingo yabo bigisha, bigatuma hadasobanuka nimba ivyigwa vyashobora gusubira ku murongo mu buryo Kingase. Ubwo urakinze dore suri kwirukanswa n'iki? Iyondre JRS ntiragira ico ivuze ku ngingo yabo bigisha, bigatuma hadasobanuka niba ivyigwa vyashobora gusubira cyangwa ku murongo mu buryo busanzwe. Mu kurindira abanyeshure, abavyeyi n'abigisha bo baracarindiriye bizeye ko hashobora kuboneka inyishu yihuta kugira ngo umwaka w'ishure utahava uhungabana burundu. Rero nguko aya niyo makuru twari tubafitiye none, dushimira wewe udahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri aya yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye kandi rwose n'iteka n'umunezero ntangere kuba tubafise. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza.